noneho birasohoye ntabwo bitinze iyi manda ntizarangira iyi manda iriho iyobowe na Evariste ntabwo izarangira safishi tarakora igikorwa yatumwe gukora ugacutuzura twenga ubabaye kuko uzi ko baguhiga Iyya okay iyi ni Bigisho TV Uwundi nakumenye sangwa akazi inshuti munywanyi wacu twumviriza uherereye rya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi kanamwe muri ko mutwumviriza muherereye rya nino mu karere k'ibiyaga binini abatwumviriza muherereye rya nino ku migabane y'amakungu ya kure turi kwigenekerezo rya gatatu munyonyo umwaka wa 2022 tukaba tugarutse kugira tubashitse ko amakuru akomeye cyane avurwa rya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi kuri ubu ngubu harahejeje kuja habona ubuvugishwa bukomeye cyane bwigiye kuba ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ni mu nyuma zuko haheze igihe kitari gito y'ubuvugishwa budasubira kwibonekeza kuri ubu noneho uyu muhanuzi akomeye cyane yagiye arahanura ibitari bikeyi bikaba arahejeje kuvuga ibigiye gushikira iki gihugu c'u Burundi wo muhanuzi ninde ivyo byose uraza kuvyumviriza idoni mu nyuma zuko generale Aregiyome Bunyoni abishize mwikete yahejeje kwandika amajambo akomeye cyane na cyane araba umukuru w'igihugu nyene cubahiro generale Evariste Ndayishimiye eka naraba nabandi bamwambitsi bara bavuga ko ibiriko bibanga mu gihugu cacu c'u Burundi vyose vyoba vyarakuruwe nawe vyo byose vyahejeje kudushikira ayo majambo yose turaza kuyabashitsako idonido ayo majambo yose turaza kuyabashitsako idonido biruko mu nyuma zuko haheze igihe kitari gitoyi muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo hari indwano zatangujwe n'inyeshamba zaye mu 23 umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye arongoye umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko canke se yase mu majambo y'icongereza kuri ubu ngubu yahejeje gutumiza kw'inama kaminuza izahuza abakuru b'ivyo bihugu mu kurabira hamwe bijanye n'ico kibazo kiri muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo ivyo vyavuye mu biro vy'umukuru w'igihugu n'itangazo ryashizwe ku mukono na Diomede Nzeyimana ese abo bakuru b'ibihugu bazokwitaba iyo nama bamenyesha amakuru bacu bahejeje kurondera amakuru yose avurwa ku ivyo ngivyo nayo turaza kuyabashitsako idonido sabe makuru gusa tuza kubashitsako mu nyuma zuko indwano zozo zibandanya mu bice bitandukanye vyo muri Kivu y'uburaruko kuri ubu biravurwa ko n'abaturiye igisagara ca Goma bahagaritse umutima mu nyuma zuko vyibonekeza ko mu minsi mike naho nyene hashobora guca hafatwa ivyo biravana kandi nico bakiri mu banyagihugu mu nyuma zuko abasoda bishiramwe mpuzamakungu ni bari mu kitwa Monesco ku munsi w'ejo bivurwa yuko mu micungararo y'igisagara ca Goma imiduga yabo yaturirwa hari abasoda bivurwa kuba barahasiza gatwe ni bangahe amazina yabo na yahe ivyo navyo turaza kubigushitsa kw'idonido ico usabwa manuka munsi y'video uraba handitse ijambo sabone fyondeko uracubona hari akazogera naho nyene fyondeko tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi kayo makuru nandi makuru ariko yibonekeza irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi tuze tuyabaramburira yose idonido inkuru ku nkuru ingingo ku ngingo ni mukanya inyuma y'akakana turasubiye kubaha ya mucuti banywanyi bacu muri kumwumviriza ibi biganiro muherereye irya nino makomine atandukanye y'igihugu cacu c'u Burundi abatwumviriza muri irya nino mu karere k'ibiyaga binini ndakwibutse ko yari Bigisho TV kabari yo mbonesha kuri yo nyene Rudene muronka ko makuru mutabasha kuronka handi aho umurwi w'abamenyesha makuru bacu baherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini badutohoreza makuru hama bakayaturungikirana jebwe nyene nkayabashitsa ko ameze neza cane turi kwigenekerezo rya gatatu munyonyo umwaka wa 2022 twababwiye mu mfunyafunyo z'amakuru yacu bihejeje kuja hanze kubuvugishwa bukomeye cyane buraba igihugu cacu c'u Burundi no muhanuza akomeye cyane wahejeje gushira ibingibi hanze haraheze igihe kitari gito y'ubuvugishwa butibonekeza ese koko ivyo vugwa n'abahanuzi batari bake ivyo babigiye gushika n'amakuru akomeye cyane tuza kubashitsa ko mu nyuma zuko tubashitsa ko aya ngaya haraheze kandi iminsi itari mikeyi wahora ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi General Aregiyome Bunyoni abogojwe mu mabanga yiwe hari amajambo akomeye cyane
yageneye abanyagihugu. Ayo majambo kandi araryoza umukuru w'igihugu nyanicubahiro General Evariste Ndayishimiye atazirwa Neva. Yanditse kuva kera narindi umwami atazanira umugisha Burundi yaca atanga, mbe y'imvura yanse kugwa kubera nde, ibiciro vyaduze kubera nde, urwaruka rwirirwa rugwa mu mahanga kubera nde, barya abapolisi abasirikare n'imbonera kure bakuye muri Serbia bari bahunze kubera iki, aya mapfa ari mu gihugu aterwa na njewe bunyoni, urupfu n'imfane birajana, si jewe nipfuriza kaga igihugu canyibarutse, igihugu narwaniye, twongere twemange ko ingorane ari nyinshi mu gihugu, nibaza ko ubuho atabandi ba maconco bazaboneka. Yavuze amajambo akomeye cyane kuri ubu ariko yihwezwa ko n'abatari bakeyi, bamwe bavuze ko aya majambo kandi ashobora guca mu kwegera karambaraye. Ni amakuru akomeye cyane yahejeje kudushikira, biruko mu nyuma z'uko abakuru b'ibisirikare vyo muri EAC bagiye guhura vuba cyane. Iyo nama yatangujwe kuri uyu wa kabiri, aho hakaba hari inyuma y'umubonano ku matelefone hagati y'umukuru w'igihugu c'u Burundi Ndayishimiye Evariste hamwe na bagenzi we mu muryango w'ibihugu bigize kano karere. Akaba yabahamagaye mu gishingo c'urongoye umuryango w'ivyo bihugu. Muri kino gihe ibiro vy'umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi vyatangaje iyo nama mu itangazo ryasinywe na Nzeyimana Diomede, umuvugizi w'umukuru w'igihugu Neva. Yamenyesheje ko abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko bategerezwa nabo nyene kuzohura mu nama idasanzwe nyuma y'inama yihuta izobanza guhuza abategetsi b'ibisirikare bigize uwo muryango w'ibihugu vy'akarere. Abo bategetsi mu gisirikare bazoba bafise intumbero yo kwiga ibikenewe kugira haboneke inyishu irama kandi yumvikanywe ko na bose ku magume hariko arashikira ubuseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo, nk'uko urwo rwandiko rubimenyesha. Umuvugizi w'umukuru w'igihugu ntiyashimye gutomora neza abakuru b'ibihugu bari bitabiriye uwo mubonano uciye ku matelefoni wo kuri uyu wa kabiri. Yavuze ko iryo tangazo rikwije mu kwezi kwa ruheshi k'uyu mwaka abakuru b'ibihugu bigize EAC bari bashize ku integuro yo gukorera ko kugira batora inyishu kuri ayo magume. Umugambi wa Nairobi ariko leta ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo yari yakuyemwo muri uwo mugambi w'ibiganiro mu rwego mu 2023. Umuhari w'abarwanyi uriko bandanya wifatira ibice bitari bikeyi mu ntara ya Kivu y'Uburaruko. Muri zino ndwi ziheze ibiganiro vy'i Nairobi bizosubira gutangura hagati y'amagenekerezo ya 21 na 27 Munyonyo, nk'uko ikirangaminsi cumvikanywe ko hagati y'abategetsi ba Congo n'ibiro vy'umworosha uwahora ari umukuru w'igihugu ca Kenya Uhuru Kenyatta yabiteganya. Ayo makuru gusa tuza kubashitsa ko eka tuje mu bijanye n'ubutungane. Hari umunyeshure yakuwe mu ijisho ry'ibumamfu bivuye ku gukubitwa. Uwo munyeshure wo mu mwaka w'icenda mu ishure shingiro yaramenetse ijisho kubera inkoni yakubiswe n'umurongozi w'ishure. Vyabaye ku 15 Nyakanga guheze ku ishure shingiro rya Maramvya ya kabiri muri komine ya Mutimbuzi ntara ya Bujumbura ni mu buraruko bw'u Burundi. Umuryango wiwe ukabusaba gutunganirizwa, biruko mu nyuma z'uko haheze amezi ashika kuri 2 niyo nzima ahagaritswe mu mabanga yo kurongora quartier Jebe ya mbere kubera atarasubirizwa. Abanyagihugu bo muri quartier bavuga ko bafise ingorane zo kuronka ivyo bakenera mu ntwaro. Basaba musitanteri wa komine Mukaza hagati mu gisagara c'ubudandarire ca Bujumbura kuvugana n'umukuru w'igisagara kugira ngo batore umuti, na cane ko iyo quartier Jebe itagira umurongozi haheza amezi nyene ashika kuri 2. Biruko kandi mu nyuma z'uko mu makuru twababwiye mu mfunyafunyo z'amakuru yacu ari uko abasirikare 2 mpuzamakungu bakomerekejwe, imodokari 2 nazo zigaturirwa. Ivyo vyabaye kuri uyu wa kabiri n'uwa mbere Munyonyo.
vyabereye ku bwinjiro bw'igisagara ca Goma umurwa mukuru w'intara ya Kivu. Mu makuru abamenyesha makuru bacu baherereye mw'ico gice badushitsako batubwira ko imodokari zishika kuri zibiri za UNESCO arizo zaturiwe hama bonyene akaba ari bo bagiriramwo ivyo vyagwe. Kanoneho tugaruke kuri ya makuru akomeye cyane twababwiye ariko aravurwa ku buvugishwa bwahejeje gushirwa hanze n'ubuvugishwa bukomeye cyane bw'ibigiye kuba ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Katubareke mu bwumvirize turaza kugaruka mu nyuma tubashitsa ko ayandi makuru ariko avurwa irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ni mumwumvirize. Yesu Kristo yabikoze ku mugaragaro amahanga agira uti abireba umuntu yaramaze gushingurwa yaramaze kubora yaramaze kunuka ndetse igitara kivuyeho bifunze amazuru kuko byari byaramaze kunuka. Ubu rero niho bigeze ibyi Burundi byamaze kunukira abantu benshi. Ariko bari abantu bapinze bari abantu bashiraho iherezo bakavuga ngo ntibikibaye niba Imana igiye gukoresha ibyo Imana yavuze bisohora. Niyo mpamvu hagira ijambo rivuga ngo niba amagufwa ya Elisa yabashije gusohoza umugambi w'Imana ku buzima bw'uwarashinguwe bw'uwaraje gushingurwa, nagire nkubwire ngo ibyo tuvuga tukiri bazima ntabwo ari byo byareka gusohora. Rero ni ikihe? Abishe barishe, abarenganyije abantu barabarenganyije, abibye baribye. Uyu munsi rero hageze ko abihanye barababariwe, abo ngabo inyuma y'imbabazi nta rundi rubanza. Abo ni babandi bemeye ibyo tuvuga. Ariko aba bantu nabo bavuze ngo turivugisha kuko niko bavuze, ndetse bihagararaho bavuga ko nta Mana izasohoza ibyo. Hari n'abavuze ko igihugu cy'u Burundi Imana itahe babarundi n'abarundi kazi. Reka mbabwire Imana ifite inzira nyinshi zo gukingira umukiranutsi, kuko umukiranutsi ijambo ry'Imana rivuga ngo ararinzwe. Ariko aba bantu banze kumva bakanapinga, n'aba bantu bemeye ariko uwundi mwanya bagacika intege bagatekereza ku byashize n'ibyo basize inyuma. Uwiteka aje kurimbura. Hanyuma Loti yari yaraburiwe ariko ntiyareka ibyo yasize inyuma ngo akomeze imbere. Arimburanwa n'umurwa kandi yari yaraburiwe. Niko na n'ubu bimeze. Twaraburiye Loti ndetse tumubwira guhunga ariko ntiyigera ahunga, ndetse n'abari bahunze babonye bitabaye babona biratinze gatoya bisubirira inyuma bibuka ibyo basize inyuma basubira inyuma basubirayo. Aho ndimwe ndavuga ku bantu basubiye mu gihugu baravuga ati ibyo twari tuzi ntibikibaye tubonye bitabaye bagasubira inyuma. Mbwira n'abantu barimo gusubirayo bibwira ko igihugu cy'u Burundi amahoro yabonetse. Nta yaraboneka, nta no yahari. Uyu Loti yasubiye inyuma kibuka ibyo yasize inyuma agasubirayo yakira ubu buhanuzi. Umurwa ugiye kurimburwa kandi yari yaraburiwe ariko asubira inyuma yibutse ibyo yasize inyuma. Hanyuma mbwire n'aba bandi nabo bihagazeho bakanga kwemera ibyo tuvuga, bakanga kugaruka ngo bareke ibibi byabo, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo abantu nibahindukira bakareka ibibi byabo bakareka inzira zabo Uwiteka nawe ngo azigarura. Ariko ubu yantumye kuvuga ngo ntacigaruye ku munota wanyu inyuma ya zero birasohoye. Imana yarambwiye ngo njyewe nzahamagarwa mu gihugu cy'u Burundi kubera ko ibyo nahanuye babonye bisohoye bibaye. Inyuma yabyo nzaba ndi umuntu udasanzwe nk'umuhanuzi w'Imana wemewe n'isi n'ijuru kubera ko babonye bisohoye, kandi nzahabwa agaciro mpabwe n'ijambo mu gihugu kubera ko umugambi w'Imana wasohoye. Igihe cyose ukiri mu butayu abantu ntibazigera bakwemera, ariko igihe wasohotse wavuye mu butayu abatakwemera bazakwemera. Rero bagiye kubona ibikomeye Uwiteka agiye gukorera mu gihugu cy'u Burundi. Ibyo bikomeye ni ibihe rero? Ibyo bikomeye ni ibi: ingabo Uwiteka yambwiye nakomeje kugenda nzivuga. Ubushize nagiye mvuga ngo ibimenyetso byazo murabibonye mu gihugu. Ntekereza ko hari abagiye babibona bamwe n'abandi bagiye bumva ngo igici kiniki ibimenyetso byagaragaye ndetse bikaboneka. Hari n'abagiye bavuga ngo n'abajura cyangwa se nkuko babivuga mu Kirundi ngo n'abasuma, ariko si abasuma.
reka rero bigiye kugaragara twakunze kugenda tuvuga yuko hari umugwi cyangwa se abantu ingabo zoherejwe n'Uwiteka uwo mugwi wakunze kugenda witwa rw'Umukuru. Eka tubakengurukire inshuti banywanyi mwabanye natwe mw'ibiganiro byo kwirigenekerezo rya gatatu munyonyi umwaka wa 2022 tubakengurukire cyane kandi mwe mwese mwahejeje gufyonda sabone abatarabikora ni mumanuke munsi y'video murabanditse jambo sabone mu fyondeko muracamona hari akazogira naho nyene mu fyondeko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi ntimuje kure ibiganiro byacu nakagaruka iyi ni Bishop TV.